nkunda abantu tugerageje kumva no kujya mu diho wawe urafite n'isano n'ijya ndirimbo cyambwira ati tunazi kuririmba cyo gende buka yuko yampaye umuhwi yarampaye umuhwi kubera niko gashimye yaguhaye yego niko novuga ko ariko gashimye yo yarampaye niki gisanga umaze guhura naco gisanga amaze guhura naco ndibuka turiko turahiga ama image dushobora kwensera muri irya ndirimbo twarashoboye kuja ahantu tudafise permission ya baradufata bande abapolisi kuko bamaze kudufata baratwaka ibintu byose dufise ibyo twariko turakoresha mu nyuma turabasaba imbabazi baranka batubwira ati ibyo bintu ntibyemewe niho hacagira umugenzi umwe avuga ati bon reka nkoreshe yindi strategy acha telefone mu frère ara acha yahamagaza nk'umenga telefone umuntu wo hejuru cyane ndavuga nk'umukoroneri cyangwa undi muntu mu nyuma baraganira ku telefone ibintu byinshi hamaca mubwira uwo mu frère twari du telefone acha avuga ati ma telefone tuvugana nabo bashinzwe umutekano niko baraganira Ewana ranabaterana ubwoba cyane muri iyo ntumbero nyine usanga acha tubwira ati mboreka nshobore kubareka kuko yarabakankamenya ati mutabarekuwe nshobora kuza kubitorera cyane gisanga nibuka cyane bati ikintu kimwe cyane ibaza niyo nk'uyo baca basanga muri ko murababisha naho byaje bigenda gute buri umwe wese abafese ubwoba bw'ikintu ni atahari titre y'indirimbo yitwa basokuru yego ariko ntibatubwiye impamvu basokuru no kari wo ndirimbo kabisi ikurikirana nawe tuzohita banyokuru izo bifise indi titre Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza. Bivana mu rendo baramukije cyane ndabifuriza amahoro imigisha mu miryango yanyu. Ngo bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Gat. Kinyuma kuri Step Media. Kuri microphone ko sikira ekeka gasuri kishime kega gasuri gazigira. Ngo mubizi tamubwe natwe granto duragana twazanire amakuru mashasha n'ababyingire mutwa mirongo kandi subscribe jo kandi subscribe zucuba mu bambere zo kumabarongo amakuru mashasha bakora Step Media. So guys, ladies and gentlemen, ika gasuri kishima murabizi. Karabemere umwaka wa 2026 kazozana amakuru agiye atandukanye, ama exclusive interview. Uno munsi nko mubizi. Narababwiye kugira ngo muzokoma mu bambere mu amakuru mashasha nkaya kandi subscribe jo kira subscribe chugira na gipartager muri bwa bume kwa kundi yandi kwa kundi mwana muri dukorera. So guys, ladies and gentlemen, no munsi rero nkabandi kumenande ndazi benshi muko muri fuza kumenya eski kagasore kishimo no musika duteguye ibiki. Uno munsi nkabandi kumena umwe mu basore novuga yuko rugwaruka rubikoranize cyane, rugwaruka novuga yuko rufise indoto gwari rubifuze kuzoshikako. Uno munsi nkabandi kumenago nifuje yuko twoyaga byinshi reka tumaze tumuyikaze tonto biri gute meze neza cyane umeze neza cyane gose namwe biragenda twe turashima kabisa ego mbongo rafise ubwo aya nabwo kabisa nijya mbere no ugiye mu bintu by'amamedi aya sijya mbere wese yuko zishobora kuba ari nk'ijya kabiri gusa ijya kabiri ahandi uba waragiye bare hey narigeze kugenda kuri radio nderagakura kabisa nizere kutazagira ubwo aya umeze neza ariko ego meze neza cyane ndabona murasa neza ego mubikesha abandi Imana yonyene ego kabisa kubana ko dukurikirana bifuza kumenya ndi kumenande kubana bifuza kumenya ndi Juste Mana shimwe ariko ibi bintu byanyise ati Juste Musafi ibi bintu kubona tutabitahura ibyo bintu nibiki ni ibi bintu ni umuziki ndavuga umuziki bashoboye kunyita Juste Musafi Juste Musafi n'abantu bacha barabitahura ari ibintu abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni muziki ngo watwise rino zina yego aho ubizigura gute muziki urafise umuntu akubujye ushobora kwita izina wowe bo kubera ko abari byo tuba turimo yego kuko umuntu wese kinakora tusanga kifise izina ryacu basanga rero baze barakwita ati nubi nibi ukunyene muri cyo gihe bace banyita ati ni Musafi Juste bibaye n'izina mfise Juste nanjye cyana juta Juste Musafi okay Musafi tubwiye aho ryavuye bo Musafi cyo gihe nari ndi mu ishure narimo ndiga kujya kuntu umuntu ashobora kuronka tarible bavuga ati tube turateramishanya cyandaje imbere ndabikora bararyoherwa hacagira umunyeshuri umwe acavuga ati kabisa genda kwise Musafi yego bivanye n'amajambo ririmba abameze ukuntu afise uburyohe bufise sinzi uko nabivuga ariko bufise uburyohe bwinjira mu bantu kabisa kubona ko dukurikirana amaze kumenya ko usanzwe uri umuririmbyi ariko ikintu cyambere cyane nifuza kukubaza usanzwe uri umuririmbyi ubimaze mu gihe kingana gute wabitanguye cyane
ibi bintu uretse noba nabitanguye kera ariko kubigaragaza nibyo biba bigoye. Byagaragaye biteba muri iyo ntumbero. Novuga yuko mfise indirimbo imwe yatumye bose babimenya ati arabizi kabisa arabishoboye ati araririmba. Yego n'ahandi noba nabitanguye kera nkiri mutoyi kuko byari ibintu bindimwo narabyipfuza uretse yuko nyene biba bigoye kubishika kabisa. Abantu benshi abarubuzi bwishi bwo gukora ariko nkaje sanzwe dumenyesha makuru simba mbuzi tubazo numva no kubaza. Icyo nifuza kumenya siko kubiri ko wahisemo kuzura ririmba nta kandi kazi ubona yuko kari gari ushobora gukora. Buriya rero uko umuntu agenda arakura indoto ziragabanuka. Je ubwo nari nkiri ku ishure nabona yuko vraiment zoba mu football ariko ibintu bigenda birahinduka bivanye nabo tugendana ugasanga bagenda barakumotiva muri ibi ubundi mwanya bakakubwira ati ibyo byihoze urumva cyasanga muri iyo ntumbero jewe ngendanye n'abantu benshi baririmba nanjye nsanga nabyipfuje. Yego kabisa. Wavuze ngo uri Justin Musafi. Yego. Ku bantu batazira irya ndirimbo y'uwawe uruka gushira kwa habona. Imaze kwanza igihe kimwe nawe menga imaze igihe? Imaze igihe kirekire gose. Iki kingana gute? Presque nk'imyaka umwaka umwe n'amezi hejuru. Haciye umwaka kuri YouTube yawe ariko poste imwe. None kuwe kutaraduha ikindi gikorwa. Bone mu ntumbero yo gutegura ibindi turacari ko turiga n'abagenzi dusanzwe dufashanya. Kabisa twarabonye n'indirimbo novuga yuko igira icifashije cyangwa igira ico yigisha mu gihugu. Yego. Kubera iki abantu benshi iyo batangura muri za ibisusu indirimbo nona nyiza zinzugwaruka rugishushe ariko turabona indirimbo yawe ya mbere watangure mu bintu byo novuga yuko bifise ico bimari igihugu. Kubera iki? Boje ubwanje bivuga novuga yuko ngira ngo byaranjemwe bivanye n'ibihe twari tugezemo. Kuko indirimbo yanje nkisohora ndibuka yuko hari hageze igihe cyo kwibuka umugano Rudoviko gwa Gasore hamwe na Melchior Ndadaye. Hari muri iyo ntumbero rero yo kuririmba ivyerekeye kasi ku Burundi bivanye n'ivyo baciyemo. Yego. Bivanye n'indirimbo iruka gusohora turabona amasanamu abantu benshi bagitangura. Yego. Ntibashoka basohora n'amasanamu. We kubera iki abantu benshi bidakunda ugasanga uburyo bubabanye buke ubwo turabona wowe waduhanye n'amasanamu. Ndabizi bigoye cyane kandi nongera nshimira no wabinkoreye kabisa yitwa Rodrigue. Hari mu ntumbero yuko yovuga ati vraiment bivanye n'indirimbo kuntu imeze abantu ntibashobora kuyumviriza gusa reka tufume twesiramo n'ama image makeyi kugira ngo abantu bazoshobore kuza bararaba kabisa. Yego. Yes yari Justin Musafi ariko ari ikintu kimwe cyane nifuza kumenya. Yego. Abantu benshi dufise indoto dushaka gushikako. We niye ndoto wamye wifuza kuvukira umwana ushaka gushikako? Apa ari kuba mu football bavuze ko atangwe kubimvira ati shaka kuzo mu football. Ubu muri music yo muri career yo niye indi ndoto uvuga ati je ndifuza kuzoshika. Bon aho bigeze vraiment ndifuza yuko no muririmbyi rurangirana ku buryo na message zanje nshobora gutanga zishobora gushikira buri umwe wese ahari hose kandi kabisa. Yego. Twitwo turakora tuba dufise abantu batwinspira muri ico gikorwa ni bandi bakwinspira muri kano kazi kiwako. Ndafise abantu banyinspira nka Harijo. Hariho bankunda abantu meme n'ama club amatandukanye. Yego. Wowe biramaze gushika ukiyumvira ati naye ndifuza kuzokorana collab n'abantu bagiye batandukanye. Izo project zindimo kabisa. Niwe bipfira. Bon ni hahandi nyine ikibazo cy'uburyo usanga kiba kigoye gose. Yego. Kubisa nkuko nakora dukurikirana bumvise ni Justin Musafi amaze gukora ibitari bike. Novuga yuko niyo ntango mugi ntango yiwawe je ndayishimye. Yego. Aho uri no munsi novuga yuko birafise poids. Okay nkuko nakora dukurikirana rero bifuza kumenya nigeri watahuye kufise impano yo kuririmba. Ico gihe ndibuka yuko narindi muto nari nkifise nk'imyaka 5 uko ubwo nari mvuye kwiyandikisha ku ishure plutôt bari bavuye kunyandikisha nca ku ruhande rw'inyuma ndiko ndataha nibwo nahura n'umuntu acarambwira ati tugihagaze gusa sinzi naye nari kumwe n'umuvyeyi ariko arasuma hama mpagaze tugihagaze cyasanga ndiko ndaririmba ico gihe hari harawe indirimbo ya Harijo hamwe n'iyankunda abantu
cyasanga ndaririmbye ati nkunda abantu tugerageje kumva no kujya mu diho wawe urafite ni isano n'ijya ndirimbo urafitanye agasana kumenga warariye ko ego muri yo ntumbera acambwira ati turazi kuririmba icyo gihe ndibuka yuko yampaye umuhwi yarampaye umuhwi kubera niko gashimwe yaguhaye ego niko novuga ko ariko gashimwe yo yarampaye ego bya kagwaye yari umupapa yariko arubakisha ahantu inzu no kuko naho twari duhagaze yari yaje kumviriza indirimbo yawe muri uwo mwanya nyine nimpeje kuririmba kuko bariko barasuma umumere rero aho handi nawo umupapa cyaraza mu nyuma rero cyasanga ndiko ndaririmba nubwo yacambwira ati wa mwana urazi kuririmba kuko twari ko turasuma imiho acavuga ati mumpera umuhu mwana yego kabiza nkuko nabo baradukurikira bifuza kumenya muhira nabo bavyifata mu bute bo biba bigoye cyane kuko hari igihe banavuga ati ewana ni hatari kuko ngiye aho musanzwe mba mutama n'umupasiteri biba bigoye yuko ashobora kubitahura sepuru uko naciye ntangura ati reka nigira mu bya traditionnel aho noja mu bintu bya sekira biba bigoye kabisa tuba tuzi yuko umaze kugira abavyeyi nk'abo basenga gose akenshi n'ibintu baguforsa kujamo baguforsa uje mu bintu uba usa nk'ubakurikira yego mutama we ntibaraguhana yakubwira ati mbiriza utegerezwa kuzoririmba indirimbo za gospel ndazi icyimviro nticyobora uretse yuko nawe ibyo uba wiyumvamo aba ari iby'iwawe gusa kabisa basi tuyisitari twagenda twiyumvira ngo ndaryohewe biranshimishije ko ndumva n'umuhira ntibakugoye cyane kwa kenshi bitambiwe ntibangoye kabisa nk'umuhira umunsi wa mbere bamenya yuko cyangwa umunsi wa mbere babona ko iki gikorwa cy'uwawe babyakiriye gute bo baranatangaye cyane kuko ntibari banabyiteze nta n'ibyo bigeze banamenya babonye gusa bumva ati ngo rega mukuru wacu yasohoye indirimbo ari batoyi banje bari barabikora hariho babiri bari hejuru yanje okay hariho n'abandi batonya bumva rero nibo baje bavuga ati rega ngo yasohoye indirimbo baca ko kuyiraba kuri YouTube nibwo baje bambwira ati none kutigeze bitubwira ati bo babona gusa ngenda ugasanga ndatashe ngenda ngasanga kabisa yego yes abantu benshi dufite ibintu bitugora mu mwuga dukora we nibiye ibintu bikugora cyane uvuga ati je ibintu birabishika bigatuma niyumvira ngo ati ikintu ndakwiye no kubwira iyo nibutse yuko atanu uburyo mfise bwo gukora ibi bintu kuko nkaho bigeze ubuye birazimvye ibintu bya studio cyusanga ndacitse intege gose nkabona umengo nabiheba ariko bamwe bakaguma bambwira ati rifo kubandana buke bizoshika kabisa muri ivyo nyene bya music nikiye gisanga umaze guhura naco gisanga amaze guhura naco ndibuka turiko turahiga ama image dushobora kwensera muri irya ndirimbo twarashoboye kuja ahantu tudafise permission ya baradufata bande abapolisi byaje bigenda gute bo muri uwo mwanya ni hamwe nyene ngira ngo hoba harabaye nk'ikindi gitangaza bivanye n'umuntu twari kumwe natwe twace dukoresha ubushapu hama acagira icyo avuze kuko bamaze kudufata baratwaka ibintu byose dufise ibyo twariko turakoresha mu nyuma turabasaba imbabazi baranka batubwira ati ibyo bintu ntibyemewe niho hacagira umugenzi umwe avuga ati bon reka nkoreshe iyindi strategy aca telefone umufrere ara aca yihamagaza nk'umengo mikro tumbereza guca mikro aca yihamagaza nk'umenga telefone umuntu wo hejuru cyane ndavuga nk'umukoroneri cyangwa undi muntu mu nyuma baraganira ku telefone ibintu byinshi hamaca mubwira ati uwo mufrere twari du telefone aca avuga ati mpa telefone tuvugane nabo bashinzwe umutekano ariko baraganira aranabatera n'ubwoba cyane muri iyo ntumbero nyine usanga aca tubwira ati mboreka nshobore kubareka kuko yarabakankamenya ati mutabarekuwe nshobora kuza kubitorera cyo nigisanga nibuka cyane bati ikintu kimwe cyane ibaza niyo nk'uyo baca basanga muri ko murababisha naho byaje bigenda gute buri umwe wese aba afise ubwoba bw'ikintu ntiyatahara kuko uwo twari dutelefone mukuru wiwe mbona umuntu ari hejuru cyane twaje telefone repetiteur wiwe kugira ngo kuko wewe ashobora kuvuga ati grafe yageze gusanga hana ashaka yana kumvugira ni muri iyo ntumbero nyine none je kimwe cyane nifuza kumenya bari bafashe ibikoresho canka bafashe mwese meme n'amabag twari dufise ndibukana y'ibikoresho twariko turakoresha mu gushutinga barifashe nero mu kubafata bari bisunzike
bivanye n'ahantu twari duherereye turiko turafatira ama image ntivyari vyemewe. Ni mwarasavye uruhusha murabona ko mufise ikose Bumva biba bigoye gutangura ariho gitangura ntubuze ko hano hantu bisaba permission kuhakorera ikintu ni muri iyo ntumbero. je ikintu ca nibaza aho nyene ngira umuntu we yarabashese Bo oya ahubwo bivanye n'aho twari hagati kuko ndibuka hari hakrotiye rero tusha turinjira ahantu hari hasambutse dusanga turi ndani ngaho ni ngaho kotiza ntiwavuge mpamvu bitera ikibazo ego hama nubwo twasanze twinjiye gusa dusanga rero igipolisi kiratuzungurutse. Abapolisi nk'abanga ndibuka ko bari nka batatu nama namwe mwari banga bari batanu. Wico bakoze baje bafata amashakoshi ego na telefone bivanye n'ibyo tuba tumaze gukamera. Noneho niba oblige ati kugira ngo dushwe no kubarekura bivanye n'ivyo duje kuvugana n'ujya mu mutegezwa gufuta no masanamu yo ngaha mwafatiye ngaha. Ntibigeze banabitubwira uretse ko bashitse direct batwaka ibikoresho. Shandumba warawe n'igishida nawe we papa. Biba bigoye kabisa. Ara medite tunore jewe nsigura. Uwo munsi mbere uwo munsi nari nasivye ku ishure. Mbere ntabyo bari bazi. Ico giga mu makanga. Ico gihe niga seconde. Urembe urasiba ku ishure vuga ati jenegezwa kuja gukora gushuka. Ego mpaka nshikanye ivyo niyemeje. Kabisa abantu benshi mu gusohora indirimbo ari gihe usanga indirimbo bimaze igihe batarayirekura. Wowe nta gihe kinini bya byaragutwara. Kuko nariko ndiruka n'umwanya ya Rotreze aho twibuka Mercury Apito Prince Rugwa Gasore. Kabisa shaka yuko uwo munsi ugera yamaze gusohoka. Mu ndwi imwe gusa nari namaze kuyishira kuri YouTube. Yego. Okay, abantu benshi iyo turiko turakora ibikorwa runaka tuba dufise abantu nka babiri shaka ku bantu babiri gusa. Shaka umbwire abantu babiri wora wifuza muri ubwo ati jya abantu nibnashika nkabashikiye tugakorana igihugu ndoto zanjye zibanda zishitseko ubari nk'abandi abantu nka babiri ndazi ko batavuze urashaka nka Beni cyangwa na benshi ahubwo bon uvuga ati wa mbere ndifuza Bifes ego wa kabiri ndifuza gukorana n'umureje hariyo ego vraiment kubera iki Bifes kubera ikirarisho bona abantu banyespira cyane mu byerekeye nk'iyo baririmbye nk'ibintu by'akaranga gusa vraiment usanga binyubaka ego abandi birakubomora oya nabonye nacyo birafise icyo bimara mu buzima nibirashika wowe ugahura n'ichense yo guhura nawe bon umwe gusa urazi yuko biba binagoye kubaronka bajya ego vraiment umwe gusa namaze kugirwa amahirwe yiwe kubonana nawe ntiwamubwiye ati baragenda umupita kiri muto ndiko ndapambana kandi cyane gose ahubwo we yabivuze kwiki bon nta kimwe yigera nyishura uretse ukambwira ati bandanya kwanza ukora muga abantu bakwiye gushiramo esprit ko turabona yategerageje kurabana YouTube yawe ifise nta n'ikindi gikorwa ufise uri kuradutegurira bon uyu mwaka ndazi ntushobora kurangira uku ibikorwa birashobora kuboneka yes mwamwumvise ari Justin Musafa ariko ari ikintu kimwe nifuza ko ubwira hano ko dukurikirana cyangwa imisore nkawe ari abantu benshi babumva umenga muri bo bari timide bafite ubwoba bwa tijewe ugasanga bafite n'impano mbwa bagatinda kwigaragaza nakaye kajambo babwira buri muntu wese akora ikintu kimurimo si ngombwa ngo atahure ibyo abandi bantu vraiment bahimiriza gukora icyo bashaka kuko nanjye nk'ibitangura ntabwo banavyishimira kabisa uretse gushika n'ubu biragoye kubitaho kuko bavuga ati ibi bintu ugiyemo kabisa nta kintu kirimo ariko bivanye na message umuntu aba afise ategereza gutanga usanga uri kurakora ibyo wategereza gukora ego nibakore ibi barimo ntibagire ubwoba kuko buri gihe imbere ni heza kabisa urangyoye cyane umanda nakize n'intege ariko ni fresh ndakunze ingene yaze ariko nko abantu badukurikirana bifuza kumenya imbuga ziwa gukoresha tuvuga n'amazina yawe imbuga nsanzwe nkoresha ni YouTube channel yanje yitwa gute Justin Musafi yego meme page Facebook ni Justin Musafi nta zindi ndashobora gukoresha nko umuntu aba yifuza gukorana nawe yo kuronka gute bon biroroshe uretse yuko ashobora kunyandikira page Facebook ndakunda kuziraba message cyane yes yari Justin Musafi yababwiye numwe mu gwaruka rubikora neza cyane ariko
sinzi ko nakumeranye ijambo ari ikindi kintu uba wumva wifuza kubwira nk'abantu bakora dukurikirana muri uno mwanya. Bon reka tubashimire cyane kuba ariko baradukurikirana nongera nshimira cyane na Step Media Network kuba yashoboye kwiyumvira kino gikorwa nkashobora kugaragara nkashimira cyane buri umwe wese yagize icyo akora kugira ngo indirimbo ishobore gusohoka. Harimo Engineer Dogi, harimo Famille Claude, meme n'abagenzi bose nashoboye gushira ngaha. Ariko ntiwatubwiye titre y'ijya ndirimbo. Titre y'indirimbo yitwa Basokuru. Basokuru. Ego. Ariko ntiwatubwiye impamvu Basokuru. Impamvu Basokuru no kari wo ndirimbo. Kabisi ikurikirana tuzohita banyokuru. Izo bifise indi titre. Ego. Ariko ndishimiye cyane gukorana ikiganiro nawe. Nanjye ndishimiye gukorana namwe. Nitugukenera uzatwitabira ubutaha. Cyane gose. Kabisa. Yes, yari System Safi nkuko mubibona ku masanamu ya Step Made. Yari kagasore kishima kagashoboye kubazanira umutumire akiri moto abikora neza cyane. So guys, ladies and gentlemen, narababwiye nzo komanda bazanira exclusive interview ngiye zitandukanye. Uno musire nari nabazaniye System Safi numwe mugwaruka genda mushigikira ababyimbuga ziwe zose akoresha. Genda mbwire subscribe kwa kundi handi muri bwa bumwe mu mushigikira mu supporting numva ko umusore afise imana. So ikintu kimwe ndakubwira uwo akurikiye ikiganiro cyose merci sana Imana ikongera umugisha. Peace out.